inkwano uzoyiheba bandondera ariko bamwe inkwano apana kundondera bambwira ngo turasavye ikigongwe sinzi je yantumye ko ati ndungikira amahera yo kugura ishurwe nshira umuntu abanzi ngo ni anniversaire canke ibiki by'abadada nawe uragura ishurwe akunda kujamo ndamurukira amahera ndamubwira ni jewe harantu mpavanja ko nari kuja kwakira John K kumbe nawe aza kuja kwakira John K je sinigeze ndamubwira ko nja kwakira John K ariko bavuga ko yari yabibonye ku ma social media avyumva niho rero habaye kiproko ndashiduka urabona ko mu kumwakira twamwakiriye neza aba social media batangura kumubaza ibibazo ntaramubona kujya mu kugarika je narashidutse nanje mu bandi mubonye ari watanze amashuri ya mukobwa atanze inkwano turabana cyo gituma naho twashwanye kuko yakoze ibintu ntari niteze programme yarazanye kuri jewe yari nshasha ariko yambwira numuretse hatabaye skandal hatabaye gushwana kuko umuntu mutarabana erega inkwano barazisubiza mugumvikana reka tuvuge bakaja kuwashaka tuvuge kwanza kandi rero ni namakosa kuja kumugenzi niyo rondera n'ubundi murece yiboneye umwana musobanura ona mzee kwanza mtu yakonte tukinge kwanza afande mureka aramukunda aramufana yake akura kitu acha nsaba mahera ngo agure intuzenya ishuri kumba agomba kuri ha John K abizi ko mbibonye namukurikiye pore agura ishurwe ndabibona hari gusa tumarize bashente Mabuja muri ashobora kukuvuga Diaspora Mabuja Mabuja bitugana uko nari bitugana Isheri wanjye izire shakura kwangu kwa chumi siko Diaspora unanikata unakwenda kupenda ba Diaspora Huyu ni sheri wangu. Uni sheri wangu. Sasa pale mbona nalilia mwingine mtu? Kama umupi vitu mzee. Kama ashaka kukuza. None mutama takintu muha. Reka takintu muha cyane. Nataka Diaspora muzaka musubiza inkwano zanjye. Namaze gutanga inkwano ngora gukunda. Niki ku. Sasa. Yes, my people from Buja, Burundi, East Africa, Africa. I'm Starboard a ship. I like to support everybody in our country. Fashora fashe twese turinga kwera twafashijwe. Nimba warafashijwe kweri kutofasha abandi. I love you too if you love me. If you don't, I don't care. This is Star TV. Amahoro y'Imana abane na mwese mudukurikirana. Mu bwa bwa Star TV turi kumwe no bita Gapo Show. Le grand musicien, le grand cinéaste. Ibindi ntavyo nzi ariko ibindi nibaza kwaza kutubwira uno munsi tumuzi nk'umukinyi w'umumizishe tumuzi nk'umukinyi w'umusineaste ariko biri kose nibaza yuko hari ibindi bintu twosanga azi twe tuba tuzi ko azi karibu sana mu bwa Star TV meshe Gapo Show murakoze mbanje kubashimira umeze neza sana bino natumita gatoni yote ko ndashima Imana ndashima Imana cyose no gushima Namita gatoni yote kabisa mimi mweusi hapa nibisanzwe Jessica nirabura ariko narabuze utuvuta two kwisiga kugira ngire nkako kayobeki wawe amavuta no gucagura ariho ni menshi nico gituma wayabuze umeze neza ariko wabuze ingene ucagura nabuze ingene ncagura kubera ko hari igihe nshobora kwisiga ya ugasanga cengira yanzo bidakenewe c'est ça ntabasanga nisiza cengira uruhu rwirabura c'est ça Gapo Show kuraba ayagukwiye ushatse ukisiga amamesa n'ubundi niyakorerwa mu Burundi ariyo biti kambiri iyo yatetse cyane na mamesa cyahinduka ikambiri ariko nakuna amavuta mu Burundi yose woyirukana tugakora ikambiri basize turisiga amavuta biwaje rega n'amavuta yose ava mu ikambiri nyine ajya amavuta yose bakora yose ni kigazi n'amawuki kigazi ayo mwisiga mwe n'amavuta
usiga amavuta hajya ufashe ivoka ukarisekura ukagisiga n'amavuta gusa sama mesa ariko n'amavuta bivana n'ubwoko bw'amavuka nibwo buvuga ati ubwoko bw'iri voka burashobora kuzana amavuta meza ubu bwoko bw'iri voka burashobora kuzana amavuta mabi birashoboka karibu sana nimba mpamagaye Gaposho mucamwe mu kigenda twakoze la fois passé turi kumwe na John K Gaposho je natangwe kumumenya la fois amenga ari mu mwaka uheze aho twari muri competition John K yari yateguwe bariko bararondera impano narakubonye bari mu bantu bari muri jiri hariya wari muri jiri ndavuga ati kumbe wamutama respect amuzi mu cibitoki ngwa mu cibitoki kuri DC none wamuvye kumba arakazi hari ikintu cyabaye ku kibuga cy'indege nico cyatumye mvuga ati reka dukore ikiganiro gita ariko ciza ndavuga ati jereka apari yakaza akora reka ndamuhamagara Gaposho ariko kugira tukigaruke ko reka tumaze tumenye ati Gaposho mbega n'umuntu ki Gaposho asanzwe akora iki mu buzima bwiwe bwa misi yose karibu sana mugabo bwa Star TV imbere yuko tuvuga ivyabaye turamanza tukamenya umuntu mbega ninde abariko baradukana kuri Star TV bamenya ati mbega umuntu ari mu bwa Star TV ninde ego urakoze cyane ikibazo ciza ikinyoni kigurutse kitavuze bacita icyaha kabisa akana karyo keza cyane ko kwivuga amazina yompi nitwa Gaposho Ismail Gaposho Ismail nkaba ndumu musicien nko wabivuze kandi umuziki sindawutanguye ejo canke ejo bundi umuziki nawutanguye muri 84 uruwa kera cyane indirimbo ya mbere navuza mu orchestre indirimbo ya mbere nayisohoye mu 88 umva rero sindi wavuga uruwa kera cyane ugiye kuri YouTube uzosanga iyo ndirimbo yitwa Dorishanure Ishanure Dorishanure ni Kirundi ni Kinyarwanda Dorishanure ama rero tuyisanga kuri YouTube wanditse karahanyuze Dorishanure urayibona ama rero muziki ndayikora kugeza igihe mba professionnel nshobora gutungwa n'umuziki hama rero mu nyuma niho ninjiye mu bintu by'amateatre ndakina teatre mu ishyirahamwe ryitwa Tubiyage hama nkashobora no kugira amafilme nk'uko wabivuze ubundi umukinnyi bavuga ko nkina neza ko wambaye ikirezi ntamenya ko cera abandi nibo bavuga je nkitabira ariko rero nkaba ngeze ku rwego nanje nshobora kwigisha abandi gukina amasinema canke amateatre Jerika mvuga ati ko ndakuzi apariye kuba ukina filme n'umuntu umwe mu bantu bavuga yuko bakreya wanashima arafise utuntu tumwe asanzwe akora two mu rugo ushobora kwanuira icupa mu rugo iwe ukamererwa neza ushobora kwaje n'akabrochette ukamererwa neza cyane n'umukinyi rero wa filme mu bwami bwa Star TV nabazaniye hano la fois passée nuvuga yuko uri hagufi cyane ya John K bivanye n'ibikorwa bafise kenshi bamuri kumwe haba ari ikintu gikenewe ho bakeneye abantu baza muri jiri kugira bashigikira ibikorwa by'ubuhari ariko uno munsi sivyo bikorwa ndakuzanye mu neza nyezina hari post na postinze umunsi John K yaza ndafise video igiri kwiza 5,000 abantu ariko barayikurikirana umwigeme novuga yuko ku ruhande rw'iwawe bavuga ko ari umwigeme wawe ariko twe nabyo twari tuzi ko mwari mukundana ariko tumaze gushika ku biga cy'indege mwigeme aragucenga kivugira ko yikundira John K kwera ko yiboneye mu diaspora woravuga ati je naratanze inkwano amafaranga yiwanje rero nta kuntu John K ashobora kuntwara umugore ariko ndakubaza ikibazo terega umugore ashobora kugenda bivanye nuko ari ikintu yabuzi iwawe ushobora kuduha umuco kwa bijya bintu kubera ko aho ko turagenda abantu bagumye baturaba bisigura ko bariko bararaba wewe apana jewe oya urumva umuntu barashobora kutwenga kandi ababaye ya mukobwa atanze inkwano turabana cyo gituma naho twashwanye kuko yakoze ibintu ntari niteze programme yarazanye kuri jewe yari nshasha ariko iyambwira numuretse hatabaye skandal hatabaye gushwana kuko umuntu mutarabana erega inkwano barazisubiza ubwumvikane reka tuvuge bakaja kuwashaka tuvuge kwanza kandi rero ni namakosa kuja kumugenzi niyo rondera n'ubundi hajya yoba duteranije kabisa reka duhere ku ntango kuri mwavuye mu rugo ndumva ko mutabana watanze inkwano eske wamuhamagaye gutubwira mu cyo kukacindege kugira mujane muri kumwe muri babiri eske d'abord bwa mbere mutaraje kukacindege waruzi yuko John K asanzwe azinanye n'ujya mwigeme jewe nari mbizi ko bazinanye na John K imbere
Guha subira imbere narazinanye kuko yaraza kundaba turi mu bikorwa kandamutsa tukavugana na John K akamuramutsa arazi ko dukorana nkuko nawe ubizi ko dukorana na John K icyo ni kubera tutabana je yantumye ko ati ndungikira amahera yo kugura ishurwe nshira umuntu abanzi ngo ni anniversaire canke ibiki bijya badada nawe uragura ishurwe ndakunda kuja mu ndamubikira amahera ndamubwira ni jewe harantu mpavanja ko nari kuja kwakira John K kumbe nawe aza kuja kwakira John K je sinigeze ndamubwira ko nja kwakira John K ariko bavuga ko yari yabibonye ku ma social media avyumva niho rero habaye kiproko ndashiduka abona ko mu kumwakira twamwakiriye neza aba social media batangura kumubaza ibibazo ntaramubona kujya mu kubwa ari je narashidutse nanje mu bandi mubonye ari watanze amashurwe ariko araza gutanga amashurwe kandi rero Elizwa ko na John K yaciye amitoka yerekanya ko umenga ntibari kumwe ariko n'umuntu ko yanse kugaragaza yuko bazinanye kubera ko wewe umucuti wiwe ariho wari uri na cyane cyane yuko iyo abacuti basangiye umugore usanga ari kibazo n'ubwanko rurahaba kimwe ni kirashoboka ariko rero ambajije jewe suko ndabifata kuko umukobwa ntiturabana arafise uburenganzira bwo gutoraniriza uwashaka bazobana karamata kuko nubundi twabanye mu nyuma akandesova niho byo babibaye birebire kuko kumbure yo batwaye inda yanje cyangwa atwaye umwana cyangwa kansigira umwana amaze kujya uno musi nimba vyagenze uko onye inyuma ya kiya kibazo cyahabaye mbega mwafashe iki nka wewe nk'umuntu w'umupapa cyangwa w'umugore ko yatanze inkwano mwafashe iki hagati yawe n'umwigeme kubera ko inyuma yabijya twe twaragiye namwe muragenda jewe ibyo twavuganye ni banga ariko si banga rinini ntasosubira kumondera inkwano zoriheba bandondera ariko baminkwano apana kundondera bambwira ngo turasavye ikigongwe sinzi umwana bamureze nabi ijya sindero bisigura ko uwundi mwigeme yoza yo kwakira yo gutora ndoba ndindi ariko tukiri ngaho nyene banze ndeke kuko ndabona abana bo barashushe tukiri ngaho nyene arama ariko nawe washatse ubushushe oya kandi bigaragara ko yarahotse ugerageje kuraba byabona ubona ko yogira byo ugerageje kuraba byo mwigeme ukiraba nawe ugura murusha imyaka ega nubundi abahungu barongora abakobwa barusha imyaka nawe wibaza ko Dawidi yarongoye abagore banganya imyaka cyangwa Salomoni cyangwa arongora umukobwa banganya imyaka oya urongoye umukobwa munganya imyaka usanga ko utarevu usanga umukobwa yakurushije revu abakurusha ubwenge uwo munganya umwaka kurusha ubwenge ariko usumba arakubahiriza ariko ni n'ikintu navuye hajya amenye byavuzwe yuko ujya mwigeme yaba yaravuye muri yarigeze gukora muri Arabia Saudite ariko maze kumva yuko yahora akora muri Arabia Saudite mva hajya nibagije kino kibazo ko bakunda kuvuga yuko abigeme bari muri Arabia Saudite bakunda gukundana n'abastare dufise mu Burundi eske ntuwo sanga yaramusomesheje gaposha gasomesha ujya mwigeme kugira babane akiri hariya umwigeme amaze gushikino akabona gaposha akavuga ati ndamanitse amaboko icyo tukivuga kwiki umwigeme yarabaye muri Arabia Saudite biravuga yuko yakozeyo jewe sinzi gutohoza nzobaza gusa ariko namwe mumfasha amatohoza mwebwe nimwe mukomeye ariko amatohoza ya mbere nayaguhaye abajournaliste murahaye kandi muri ncabwenge urazi ko badasigaye bakoresha abajournaliste batari aba lisansi muramfasha gutohoza kuko je ndiko amakuru ndayafise yuko yakoze nje tworibwa kandi nkagenda zirayoye naho bovuga ngo nije nasamaye ariko nanje ndi umuntu ariko bakwagiriza iki koko yana na kimwe iyo bavuze ko wasamaye bavuga yuko nasamaye tutanganya imyaka muze kumusumba ndumutama urashaje ariko rero uvuga yuko ari je ngozi kosa bwa mbere muri kijya gihe ukibona cyangwa ko ari ujya mukobwa koza amakosa yerekanye uburara yerekanye inyifato mbi muri kijya gihe ukibona ujya mwigeme yitwaye kujya anye ni igiki cyaje muri wewe nk'ikintu utakoze wategerezwa gukora kugira ntibibe bijya je nibaza ko natevye kumushira mu rugo ariko sana naciye mbona ni naratevye kumushira mu rugo yaba yari mu rugo banjera ingena asohoka n'ingene ingena ataha n'ingena ariko ibaza ikibazo kibaye waramushikanye mu ama rero cyane none ndibaza ni
usanga kandi narabwiriwe ubuntu kuba naratevye ugasanga nivyo bimfashije ivyo bitumye dusimba wari gusanga nari kugwa mu ruzi rw'itikizi nanjye nico gituma nico ngarutse ko mu bisanzwe uvuze ko watevye hari gihe wari kunyaruka ugasanga bibaye ibindi bibazo bikomeye kubera ko iyo umuntu mwamaze kubana etape kwanza canke yo kugira umuntu mushoboye gukora divorce ni ikintu kisaba ikintu kirekire bisigura yuko Imana yagukijije hakiri kare Imana yangijije hakiri kare kuko iyo bitagenda uko sinari kubona uko ati iyo uza kuba uri umubosi wa John K kandi rero ikindi niyumviriye kubera yatubonye turi kumwe na John K tugamenyerana turi kumwe na John K kumbure yashaka ace kuri jewe ashike kuri John K aho menye ibintu bisigura yuko yoba yaraguprofise wewe kugira ashikire John K babajwe gusa n'udukado namuhaye n'ibintu byinshi ariko ivyo nibisanzwe ntabyo uzokwishura bora uzima inkwano bayigusubize inkwano ziba zanditse n'abashinga naye barazi yamukoyaya barabivuga ariko cyanibaza kino kibazo hari abantu b'ababosi bakunda ugasanga barapfuye umukobwa n'umukozi wiwe ugasanga umukozi wiwe agiye kuvugisha umukobwa akundana na bosi wiwe bosi wamaze kubimenya ukaca usanga umukozi baramwirukanye iyo uza kubura umubosi wa John K umenya buri kintu cyose wovyitwayemo gute jewe suko nteye sukomeze si wewe bagukubita ku ntoki uri boss naco bari gukora bise ku ntoki bisawa ije mba nasamaye cya kabiri abakobwa si umwe mu Burundi oya abakobwa ni benshi cyane kandi bose beza kandi harimo rero n'abafise ifoto ziza yo zisumba iyi nagaye hapo kindi cya kabiri abakobwa ni bacagwa niyo uyo baba mu nzu ukamusanga n'undi mugabo kosa riri kuri wa mugore ko yemeye gutorwa n'ubundi yemeye gutoranya ubundi kosa riri kuri niriri kuri uyo mugabo niba rero John K barakundanye bya vrai kosa si John K kosa ni umukobwa amurondera kandi yarafise amasezerano yandi yemeye ubundi mushinga hari icyo utakoze ku mwigeme woba wicuza no musi turamenyera abantu bari mu rukundo iyo umwigeme agiye ari gasigara aricuza gushaka wagiye atampa sha agiye nta mujanye hariya hari icyo utakoze wari witeze gukora umukobwa ni umukobwa ni barutanwa kanini barutanwa ubwirabure cyangwa uburebure cyangwa ubugufi ntabwo ari ibintu birebire twovugira ko ahubwo gusa icyo nibaza nuko uwo mwanya umuntu aba yarataye kuganira nawe umwanya ni ikintu kintu umwanya ukabwira umuntu akabanga kawe akabwira umuntu icyo wifuza ko mushikako akaguhindukirira mu nzira byose akabigwiza n'ubusa icyo nicyo kibabaje aho umuntu afashe akanya akongera akitonda we uwo mukobwa yakunda kuvuga ngo genda kara biyasabye ikintu sindakimuha uwo mwanya ndi mugumu uko mugumu auto ngo niko mugumu none jewe yibaza ko ndi bisesa gukanda kandi abakobwa baragoye mba bisesa kunonyene cyumubwira ati vyandagara biharuye biharura ntakabibone hariya ku meza yabiharuye ariko cyashaka kumenya uhura kwawe nawe kwagenze gute kuko urumva yuko woshobora kubaza ko yoba yari profil bwira shore gura na John K mwahuriye hehe umunsi wa mbere uganira na Aisha amazina yibona namaze kuyamenya ni Aisha mwahuriye hehe byari bimeze gute gutangura guhura namwe cyane contact zanyu mwazihaniye he urabona abastari benshi babatuzi yashimye ngo nkina sinema neza umwateri mwiza wese twobonana tukaganira umunsi wa mbere turahura turaganira umunsi wa kabiri turahura turaganira mbona n'umwana aganira neza ari celibatere kandi akuze rego y'umukobwa arengeje imyaka 35 abari nunge arashaje ari afite 35 warashaje nawe aho ntabwe we kushaje ndashaje ariko urumva arageze nta wondenganya ngo nagira namuri tunda riteze byari geze niko mbibona kandi wabo bemeye inkwano kuko babona ati nta kibazo wa muntu areza ari hageze kuri bigenda neza cyane okay je nibaza ko none nk'ubu ubonye wo kuvuga ngo bugene baguha inkwano nk'ubishitse ashaka kurondera akavuga ati reka twicare
bino bintu kumbure byarabaye tubishire mu buryo ibintu bigende neza cyane hama tukomeze urugendo kubera ko ikintu usanzwe nzi ndazi ko John K afise umukunzi ndetse afise n'imbanyi niba daheruka kwibaruka ari mu gihugu cya Tanzania ayo makuru ndayafise bisigura yuko ujya mu koga kuronka John K bizava bigorana nta kuntu mwo kwicara ahantu gaposhe n'ujya mwigeme kugira ibintu mu bishire ku murongo bigende neza icyo kibazo singifise inyishu icyo cyo ngora kwishura kuko ejo abanyarwanda nibo bavuga ngo ivyejo bibarabeje abarundi sinongene tubivuga ariko twovuga tuti ejo n'umunsi winyegeje ejo n'umunsi winyegeje bisigura yuko cyo gitekerezo nta nkiraza muri kibaye muri uwo mwanya niho hotorera inyishu inyishu yotogwa muri uwo mwanya icyo kibazo kibaye bisigura ko gushaka kuno mwanya gaposho inyishu icyo kibazo ntayo abakristo nibo bavuga bati uratanga ikigongwe uragira gute abayisilamu nabo bakabihuza bati burya ikigongwe kiba gikeneye mu bintu binini ntabuzi rero ukuntu byogendereye ariko cyane nibaza ati kaposho ujya munsi umunezero we barawishe hajya warasuye kujya mu munezero cyangwa waciye utaha kujya ko bari bakuriye inkumi yawe gashaho bagukubise ku bidore wowe nawe ubaza ikibazo cy'amwarimu umwigisha niwe abaza ikibazo azi inyishu yacu bagukubise ku umugabo atwenga babaye muri muzungu yagiye yambaye ubwo cy'indege ngo ni gaposho yayiguze ibyo twavuze ni byinshi tugurira abantu uzi umuntu aza gukindira mu rugo rw'iwawe babaroza aza gukindira ahantu atubatse bajya burya baba bameze nka kurya nyene umuntu araje arakinze impome zawe arakubise ntazi ukuntu wazubatse ariko nshobora kwibaza ati hoba harimo negligence yawe riga umwigeme umufashe nabi arigira kuba mufata neza nabikubwiye avuga ngo ndi mugumu kandi dakara bya bindi umuntu avuga ati burya nagira njana ndumikira ibi n'ibi kandi kenshi abara amahera Yaposhe none commentaire baza kwandika ngavuza kuzakira gute uko ndazi baza kuvuga ko ushaje ujya mwigeme mutangana ntabaza kubura ariko none si bisanzwe rega la vérité blesse iyo ndirimbo ndayifise uri kurababaza ce qu'ils pensent tout bas gira mvuge cyane ibyo abandi biyumvira ubibabwira kita Kaposhe duhaga pera basi kindirimbo kubera yuko ukuri kurababaza dis tout ce qu'ils pensent tout bas dis tout ce qu'ils pensent tout bas akuna kapera je veux dire tout ce qu'ils pensent tout bas acha dona muzika nyene tout ce qu'ils pensent tout bas sur la petite une faute car la vérité blesse dis tout ce qu'ils pensent tout bas dis tout ce qu'ils pensent tout bas yes tikwera Kaposho umwanditsi w'indirimbo yararinze indirimbo n'umusari muri filme Kaposho reka tuvuga ati ibyabaye nyuma y'akazi sanzwe ukora reka tumaze tuvyihorera tuje mu kazi mbega n'umunsi Kaposho akazi kiwe gatunganijwe gute n'ivya bikorwa tugiye kubona imbere n'ivya bikorwa abantu ko badukana ku mugambi wa Star TV bagiye gukurikirana ku ruhande rwa Kaposho cyane dufate team yose namuza muri ko murakorana bimeze gute byerekeranye na filime ko nkorana na John K hariho filime twari twateguye acajya kuzisohorera hanze filime nini kabisa zo ku rwego rwo hejuru kubera ko n'abazi filime n'abantu bo hanze bakomeye imeze nka kujya kwa Cops Enemy so bikomeye rwose rero muhaji nanjye kuko hariho filime nakijye na wewe urayizi kuri YouTube y'ababirigi warabonye urwego bigeze of course iyo nayo ni kwiza ni na John K tuvuze abantu bari professionnel mu Burundi ndashobora kuvuga John K ko ari wa mbere mu mafilme kubera ko ari professional amaze gutwara ubushimwe butandukanye ndetse ku rwego mpuzamakungu apara mu Burundi amaze gukina filime nyinshi ari kumwe n'abatanzania donc ugiye muri filime ya John K vraiment inshallah papa Imana igweza gire cyane isigura yuko iterambere rya muri filime rirahari cyane jewe kuva kera mfise vision ya Kukibuga kandi ndabisengera gose hamwe no honyora Hollywood bashobora kumara ngo imyaka 2 ngo bariko barategura filime baguguye mu Burundi
kuko jewe nakunda igihugu canje nakunda igihugu canje nico gituma naje ntashe wacu nkazana karaoke je natanguje karaoke mu Burundi warigeze kuba hanze y'igihugu narigeze kuba ndi mu Rwanda narigeze kuba ndi mu Bugande ndi muri Congo kandi aho hose sinahabaye igihe naragenda ngacumbika kabisa sigura yuko mu bantu bazanye karaoke music karaoke nga mu Burundi uri mu bambere introducteur de la karaoke Ewa nshala kabisa numva ko ari ibintu nibaza ko ntari bwavuke cyangwa usange nari ngira umubebe ushobora kuba ari uriho kuko yari muri 2004 nari ndi of course yari muri 2004 tutangana ahantu bita La Pirogue La Pirogue ndahabona uno munsi ibikorwa byawe tubibona ko baradugana bashaka kwibaza ati none ibikorwa bya Gaposho neza na neza ni ahantu twotegera tubone ibikorwa byiwe turabe how actinga how akina turabe ukuntu akora ibikorwa byiwe uno mwanya wumva umuntu ariko aradukurikirana wo mubwira ati kuri ibikorwa byawe ndetse uko twabivuze imbere yaho yasanze ndiko ndakorana n'uwitwa Mugisha amubona Mugisha nawe ni mu bantu bazanye film mu Burundi bambere yaho turakorana filime z'amaseri dushyira kuri YouTube muri Mugisha movie ugiye muri Mugisha movie urazozibona hari filime nakine nitwa Karabakekena hariyo nakine nitwa Burundi n'izindi maze gukina seri hafi 20 seri 20 ni nyinshi cyane zose uziboneka kuva 2018 ngezo tudahusha mu mwaka hasohoka nka sinema 10 seri 20 zigizwe n'ama episode atandukanye igikorwa kinini cyane gose ngende umukozi episode ari mubwiye ayo masinema entreta bangenda no mu karaoke naruguriye karaoke ku mase mara imyaka 7 mu mashari ya hepfo kuri Central kuri Central yagenda Aston Villa ndugura kwa Kininga ndugura La Costa Beach n'umushinga naye Gustave mbere namutse Mama La Costa ari La Costa nije nahuguruje karaoke barabandanije nandi ingozi urumva ndumukozi ndakora kandi aho hose ndahasiga ugwaruka uca rubandanya ruri mu kirenge cy'ibyo natanga Papa reka ndagushimire ku mwanya washoye kuduhereza je byabaye ngombwa yuko ndamurondera ntiyarazi yuko nibyo nza kumubaza ibyari byo ariko peut-être yuko twavuze muri vie privée turavuga n'akazi sanza akora reka tumushigikire mu bikorwa byiwe byabaye tubirabisha amaso tubezagiza ingohe nitubihe umutima cyane ariko duhe umutima ibikorwa novuga yuko asangwa akora episode ni nyinshi yakoze amaseri ni menshi yakoze ni ibikorwa byinshi yakoze urumva yuko na karaoke ari ikintu kinini yakoze ariko uko kunini yashizemo kugira karaoke mu Burundi bwacu kugira ishore kugira aho igeze no munsi papa reka ndagushimire cyane ku mwanya washoye kuduhereza cyane nanjye ndabashimiye gose Imana iguheza giti Yakwiziza yuko kuzoro nkindi nkumi nziza cyane twese imeze neza twese nawe Ega naje ndageze imwe mu nkumi kuko ndabona urageze yageze kabisa iba neza uya ndamurose byo wavyiza kabisa kwita mudahemuka kabisa thank you so much Imana ibahezagire cyane Amufashe ship I like to support everybody kora subscribe kuri Star TV ngira wananye kwikira ibikorwa byacu Imana ibahezagire cyane bamwita Gaposho umukinyi wa filme aririmba ni byinshi akora ariko muri vya bindi byinshi akora tumushyigikire kugira tumwereke yuko turi abarundi bene babakuru biwe cyangwa batoyi biwe abashiki biwe n'ibindi bitandukanye Imana ibahezagire thank you so much